FPI Wese Trima yawe Fraternité de Patriotes Ineza. Bane bu Burundi, igihe cyose tubabara ko turongowe nabi nuko tutasubira kwibaza mu mico y'ikirundi ibiranga umurongozi mwiza. Umurongozi mwiza mwese mwifuza ko abagirira vyiza. Bihera mu mico yireresheje, nayo ni itatu: n'ubugabo, ubushinga ntahe n'ubuntu. Ubugabo burangwa n'ibikorwa, burangwa n'ishaka, burangwa n'igisharara cyo kugeza kure. Ngivyo ibintu bituma abantu barabagabo bataza kubanyaga ivyanyu, batabacisha kuri bufuni na buhoro, babarondera ko ibindi bajya ibiturire n'ibindi byose mwama mwanka. Ubushinga ntahe burangwa no kugororoka mu kuri, gutunganyiriza abantu mu butungane bwiza no kutahura abandi. Ivyo nivyo bizotuma misi yose mumenya mutujya murongozi ntatubesha, abikora ku neza yacu. Nivyo bizobatuma mumenya yuko akwiza hose ubutungane atankunzi, ntihasubire kuba ibiturire. Nivyo muzomenya yuko naho muba mutasangiye umugambwe, mudasangiye ibintu, agutahura akakumva. Ni kandi ubuntu aribwo buzana urukundo muri politike, bukazana ikibabagwe, bukazana kandi no gusangira. Ivyo nivyo tusigurira abantu neza. Urukundo muri politike sukuza kuha abantu udushitwa kuko habaye umunsi mukuru wa Noeli, nugutunganyiriza abantu kugira ngo ivy'amahera y'igihugu bibashikire, nugushira amahera y'igihugu mu bikenewe by'umwimbo byose kugira abantu ntibicwe n'inzara, abantu baronka ivyo bakora. Ngici ico bita urukundo muri politike. Sukwambara inkofero imwe, sukurabana giza kuko musangiye ibintu, nukumva ko atamurundi numwe yorari inzara, yoba hatagira akazi, yoba hatagira haba, bikakuraza ishinga. Bica bitahugwa muri ca kibabagwe ko twese tubabazwa n'abababaye, kandi tukivuza gusangira na murundi wese. Ngiyi mico ibonetse mu burongozi izotuma tudasubira kwidoga. Igihe rero tudashaka kuyikuza, igihe dushaka gutora abantu bayikwiye, tuzokoma turiko turidoga mu buzima bwacu. Duhagarike kwidoga, dukuze abantu bafise iyo mico kuva mu kibano. Abo bantu twese tubashira imbere. Nico gituma FPI itakamba kugira ngo mumenye ico murondera. Abarongozi beza ni karahara mu ruganda ntibacura. Igihe cyose tazoronka abarongozi beza, tuzokwama mu marira. Nta gihugu gitera imbere, nta gihugu kigira agaciro kitagira abarongozi beza. Abarongozi beza sabaza kutusororera. Abarongozi beza nabakora ivyo twavuze kubera iyo mico bayikuranye. Tugira amahoro mu gihugu kirangwa n'uburongozi bwiza. Amatora nkaya aze aturemera abarongozi biteka, batwumviriza, tukabumviriza, tugasenyera ku mugozi umwe mu gihugu citeka ku isi yose. FPI Wese Trima yawe Fraternité de Patriotes Ineza.